Ndabaramukije abakunzi ba BTV Burundi muri kumwe na Mugisha Arlette mu kiganiro c'abakundana nkuko vyama murabizi yuko ikiganiro cacu ari ikiganiro kiduha akaryo keza kugira ngo tuganire n'abenegihugu batugirire byinshi mu bijanye no kubaka ingo n'imiryango vyacu gutegura ingo n'imiryango ku batarayubaka n'ibindi. No musi rero tugiye kuganira ku kintu gikomeye c'ingenzi cane mu mico y'abarundi benshi bakunda kubona umengo ntigifise agaciro kubera ko hariho ibintu byinshi mu mico yacu twakuze twumva yuko ari kizira kubivuga ko ubushize isoni n'ibindi, ariko ugiye kuraba ugasanga hariho rimwe usanga ivyo bintu iyo bitavuzwe bikomeretsa bamwe n'abandi kubera ko batabimenye. No musi rero tugiye kuganira ku kintu kijanye n'abavyeyi, tugiye kuganira mbega n'iryari umuvyeyi yoshobora kubwira ibijanye n'ubuzima ndoragitsina abana babo, kubera ko turakunze kubona kenshi murabizi yuko umwana iyo ageze mu bigero yavutse aratambuka akavura akagera ku ntambwe yaho agera muri ya myaka dukunze kuvuga ya adolescence, ariho benshi bakunda guca baja mu makopinage n'ibindi. Rero benshi barakunda kuja muri ayo makopinage batazi ivyo bagiyemwo réellement, batazi mbega umuhungu tuzoganira iki, tuzovugana iki kubijanye n'urukundo canke nihe tuzogeza limite. Ugasanga abana ntibamenya ivyo bintu ngene bikwiye kugenda kubera ko ntibigeze bumva baganira n'abavyeyi bawe, ntibigeze bamenya ati ni hehe nogeza mbega ibijanye n'ubuzima ndoragitsina nzovyitwaramwo neza gute, bizogenda gute. Bimwe uca usanga benshi iyo bagiye muri iyo myaka ya copinage ni ibintu biboneka kuko n'ivyegeranyo bitangwa mu mashure ya secondaire biragaragara ko benshi baheba kubera ko batwaye inda z'indaro bakiri mu mashure muri ya myaka mitoyi. Bica bigaragara yuko ari uruhara abavyeyi badashiramo kugira basigurire abana babo mbega boja mu rukundo bazi bogendera mu biki. Nivyo rero tugiye kuganira ko uno munsi turaza kuganira n'abavyeyi batandukanye n'abatarubaka kugira nabo batubwire ivyo bagiye bacamo canke ivyo babona uko bobigenderamwo. Ndabatumira kugumana natwe mugira ibihe vyiza. Nkuko nari nabibabwiye rero nari nababwiye ko tugiye kuganira n'abanyagihugu baduhe ivyimviro bitandukanye ku kiganiro cacu. Uno musi rero turi muri zone Kinindo, hano nyene mu Kinindo nyene impande y'isoko. Tugiye gutangura n'umuntu wa mbere tuganiye dusanze muri atelier hano. Umeze neza? Ndamahoro. Urubatse? Ego turiko turagaraba ku kiganiro uno munsi, ni ikiganiro c'abakundana turiko turabira hamwe ku bijanye n'uruhara rw'umuvyeyi mu kwigisha ibijanye n'ubuzima ndoragitsina ku bana. Wewe urubatse urafise abana, mbega uhora wigisha abana bawe ibijanye n'ubuzima ndoragitsina? Sinako ntarabaronka. Nturabaronka. Wewe ukiri muto abavyeyi bawe barigeze babikwigisha? Hari ivyo bagerageje kunyigisha ubumenyi buke bari bafise. Nk'ibiki? Kwirinda ubusambanyi ukiri muto kuko bishobora kwica akazoza yawe, ndetse ko hazaza hari n'indwara z'ivyorezo c'umugera wa sida. Rero bakatubuza mw'ivyo kugira ngo ntituba abashurashuzi kubera ko babona ko umwana bawe umushurashuzi aca bikira. Ivyo babikubwiye ufise nk'imyaka ingahe? Bayimbwiye mfise nk'imyaka 9. 9? Warabitahura n'ivyo bakubwiye? Umwana ntiyibagira rimwe na rimwe biravana. Wewe izo nyigisho izo manuro baguhaye kuko bakubwira wo kwigenza hari ico vyagufashije mu buzima bwawe? Mu buzima bwanje byarabimfashije ko vyatumye nirinda kugira ngaha, bituma ntaja mu ngeso mbi. Sinagiye mu ngeso mbi nkuko abandi urundi rwaruka benshi babigira. Mu buzima busanzwe turabizi yuko iyo umwana ari karakura agenda agira ku ntambwe akagira yaho dukunda kumva abana iyo bageze muri yaje y'amadolescence bavuga yuko bagenda mu makopinage, ugasanga wiga nko mu mwaka wa 6 turafise agakobwa mugendana. We mwaragenda? Oya, kubera impanuro nari nahawe n'abavyeyi vyatumye ndavyirinda. Ego uno munsi turiko turavugana hari abavyeyi benshi bariko bakurikirana ikiganiro c'abakundana batigera baganiriza abana babo kubijanye n'ingene bo kwigenza mu buzima busanzwe, n'ingene boshobora nibahura n'uwo bakundana ingene bo kwitwara canke n'ibijanye n'ubwo buzima ndoragitsina. Wewe abo bavyeyi bameze uko badaha impanuro abana, hari impanuro wobaha canke hari ico wobabwira? Je kubwanje mbona umuvyeyi vyiza yoba hafi abana biwe kugira ngo abahe impanuro, kuko ni vyiza kuganiriza abana
ndetse no ku bijyanye n'ubuzima ndoragitsina kuko bituma abana bamenya ukuri kujyanye n'ubuzima ndoragitsina bigatuma bagira kwirinda nk'uko natwe twabwiwe turi bato Imana ikadushoboza tukirinda. Ku bwawe ubona umuvyeyi yotangura kuganiriza umwana ibijanye n'uko ryari ku myaka ingahe? Nibaza yuko kenshi biravana imyaka nk'ingana birasaba ko iyo muganiza nko mu myaka ya adolescence nko guhera ku myaka dufate nko kuri 13 kuduga ku bwanje niko ndabibona. Murakoze cyane. Yego. Nawe tukwifurije kuzokwigisha abana bawe kandi? Yego nzobikora kabisa nkuko nanje nabibona n'abavyeyi. Yego, merci beaucoup. Nuko rero twashize muri atelier twari twabamenyesheje twiteze imbere iri munsi y'isoko kubifuza kubashorera muzoze mu bashorere. Dutangure rero n'umwene gihugu wa mbere tugira tuganire atubwire nkuko twabibabwiye ikiganiro cacu. Chef Nimpore. N'amahoro. Ego umeze neza? Bisawa no kuri. Urubatse? Ego. Urafise abana? Ndabafise. Urafise nk'imyaka ingahe mukuru? Mukuru afise imyaka 15. Urabunyoye? Ego uno musi turiko turaganira ku kiyago kijanye n'uruhara rw'abavyeyi mu bijanye no guha impanuro abana ku bijanye n'ubuzima ndoragitsina n'ibindi. Umwana wawe watubwiye afise imyaka 13. Wowe umaze kuganira n'umwana wawe ku bijanye n'ubuzima ndoragitsina? Oya ntavyo turaganira kubera ko ari ku mashuri. Kubera? Ari ku ishuri yiga intere naho kumvana ko ntako tuganira. Nubona ko wacerewe none? Kuko imyaka 13 umwana w'imyaka 13 nimba ari nk'umukobwa ubu onye basigaye bakura bavumbuka usanga bageze mu bihe ari yandaje ashobora guhura n'umuntu kanaka ugasanga ejo bihinduye isura. Bisanzwe nk'ubu bari ku mashuri biragoye ko muhura n'umwana ngo muganire. Ego. Ariko barataha muri vacances mutaha. Barataha muri vacances mugabo urumva nkatwe tuba turi muri byo muri atelier biracugora. Ushaka uburakanya ku mwana. Biragora n'ukuri. Urazi ko tutobesha. Canke ni vya bindi vy'imico y'ikirundi bavuga ati hari ibintu tovuga umwana yumva ngo mubwire. Nk'ubu baje muri vacances basha baganira na nyina wabo basha baba hafi baraganira byinshi imbere kusumbya na jewe. Tugaruke kuri wewe aho hambere utarubaka urugo rwawe abavyeyi wewe barigeze bakuganiriza kubijanye n'ubuzima ndoragitsina? Nta kintu na kimwe ubona byoba byarakwiciye mu buzima canke byakonona? Kweri nta na kimwe kweri. Waragiye muri copinage? Basha neza cyane. Wavyitwayemwo gute? Waganiriza umukopine wawe gute? Wamenya ati ahantu turenga gute? Wari usanzwe ubizi canke wabikuye? Urumva turi mu bagenzi n'abandi urumva uri mu bandi bagenzi murabiganira ugasanga bigenze neza cyangwa ngorane nimwe kandi nta ngorane nimwe yigeze. Wewe wagize amahirwe niko no bivuga turakunze kubona benshi abagenzi turabizi yuko baba batandukanye hari gihe uhura n'abagenzi babi ugasanga ugiye uciyugena muri ivyo bintu bibi kuko babikubwiye nabi canke ibindi. Mbega ntubona yuko kubona abavyeyi bo ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi abatari bake kuko bamwe barabigira bataganiriza abana babo kubijanye n'ubuzima ndoragitsina canke ingene bo kwitwara hageze yuko baja mu rukundo ntubona yuko hoba harimwo intambamyi bishobora gutera abo bana? Iriho mugabo nk'ubu sinzi ko no bisigura ariko mugaye iriho. Wowe ubona intambamyi ubona byoshobora gutera? N'abamye byoshobora gutera niko bashobora kwikorekeramo batasanzwe babizi ugasanga bavyakiriye nabi ariko gusa nkatwe abavyeyi tugiye turegera abana vyofasha kuko wewe wisiguriye mugabo nk'ubu ndabimenye nkuko mubimbari. Ego wumva uzokubahuka kubwira n'umukobwa canke n'umuhungu wumva bizokubahuka kubwira umwana wawe ati buriya bigenda gutya mu bijanye n'ubuzima ndoragitsina? Oya. Kubera iki? Kubera iki utazovyubahuka? Biragoye kwiganiriza umwana wawe biragoye. Ariko nibaza yuko umuvyeyi uno musi umwana wawe bo gutelefona ejo ati afise umwana ahantu kanaka kuri iyo myaka uwo vyakira neza? Vyakira neza ngo turi umuvyeyi cyumara mama. Nyumva yuko wozitira utarondeka? Murabona neza yuko ku bantu muri ko baradukirikira kubw'imico yacu yo mu Burundi abantu benshi ntibaratahura canke bumve boshobora kuganira n'abana kuri bino bintu kubera ko kameme uri umuntu w'umushinga ntaye kubwira umwana w'imyaka 13 ati buriya no wahura n'umukobwa bizogenda gutya ntibiba byoroshe ariko nkuko twagiye tuganira n'abatandukanye ni vyiza yuko
umuvyeyi amenya kuganiriza umwana wiwe kuri ubwo buzima kuko utabimuganirije ejo abandi bazobimuganiriza telefone izobimuganiriza usanga bivuye ahandi hantu byari byiza mugabo gusa nka twebwe mu mico tuba twarakuriyemwo biratugora gucangura ivyo bintu kandi ikindi naje ahantu bigoreye nka twebwe tuba twiko turihangayikira muri ubu buzima bwacu bikatugora n'umwanya wo kwegera abana mugabo gusa abavyeyi nk'abanyina wabo bo biroroshe kuganira n'abana kuri abo barafitiye nk'akanya rimwe rimwe nk'ababa badafise nk'akazi yego ariko mushinga ntahe umwana w'umuhungu yarakwiye kuganira na se kuko nimwe muba muzi byinshi mucamo kurusha nico vraiment baje muri vacances zoza turaba akanya gato mugabo pana kwinjira mu biri muri birebire umuntu ashobora kuba barira uno munsi tugeze isiriki iratera imbere tugeze mu bihe bitandukanye naho hambere ngene twari tubayeho umwana utamwigishije ibyo bintu araja kuri telefone akavyiga mbese ugasanga byize na nabi wewe nk'umuvyeyi watubwiye ko utarabikora kandi n'ubu wumva yuko utumva aho wohera ubona hari hakwiye gukora iki kugira ngo izo nyigisho canke abo bana baronke intumbero nziza yo kugira ngo bazoje muri vya bihe byo kuvuga ati ngiye gukundana n'umukobwa nzi bino bintu nzovyitwaramo gutya kugira ntibintere intambamye ubona hari hakwiye gukorwa iki cyari gikwiye kuko wari ubivuze cyari gikwiye ko tuganira n'abana bacu byari bikwiye vema ariko nk'ubunye birashaka tugora gato kigoye gari dukwiye kugitsinda gute dukwiye kugitsinda ariko ndumva biragoye nuko rero tugushimira cyane urakoze shinga ntahe yoba amaze igihe kinini yubatse mu rugo wewe nk'umuvyeyi nibaze ko ufise n'abana ngira ngo urabafise yego abana ndabafise yego nk'umuvyeyi goba umaze kuganiriza abana bawe ibijanye n'ubuzima ndoragitsina oya ndeturabiyaga cyane kuko nk'ubu bisanzwe nk'ubu zewe mvuye ku kazi kenshi sikanaruzi rero nta mwanya muremure ndabaha kugira tuyage ariko rimwe rimwe turayaga mukayaga kuri ibyo bintu bijanye n'ubuzima ndoragitsina nyene canke muganira ibindi oya tuganira ibindi verema ivyo ntavyo ndabayagisha kuki utabayagisha ivyo kandi ari ibintu biba bikenewe mu buzima busanzwe mbo inkoma ntabibayagisha bisanzwe urabona hariho abantu imibereho y'abantu iratandukanye hariho umuntu usanga umenga ariyuguruye mu kuvuga ibindi n'ubundi muntu usanga umenga hariho ibintu bimutera isoni cyangwa bikamutera ubwoba kubwira umuntu utari kwiyagisha umuntu wowe uri muri abo bantu bitera isoni none gamutama wavuze ko ufise abana turabizi yuko abana hari imyaka bageramwo ugasanga baragiye mu byo bakiri bato ugasanga nk'umwana w'umukobwa arahuye n'umuhungu ibyo bakunda kwita mu gifaransa ngo copinage ugasanga agiye muri ibyo bintu atabizi ejo hirya ejo ugaca wumva ngo umukobwa wa naka yatwaye inda ku myaka 14 15 kandi wanamubaza ugasanga ntivyavuye kuri we koko kubera ko ntiyarazi ibyo bintu ngene bigenda yapfuye kubijamo hama yisanga aguye muri iyo ngorane kubera ko nta manuro y'abavyeyi yarose ntigeretse aganira n'abavyeyi ngene byari yoja mu rukundo byari byo genda gute we ntumva ko hari intambamye kubona utabivuga ariko mugabo nawe umenga urabi ntugombye ko bitomora none wowe uvuze ko agiye gukora amabanga mpuzabitsina hama akagenda kuyakora avuga ko umengo singorane kandi we yagiye none wowe uvuga ko atari ngorane gute n'umuceri n'ibiharage yo bagiye gufunga erega n'umwana muto y'ivyo ntavyo azimutanga n'umwana none ntiyahawe kumenya ikibi n'icyiza arega umwana umaze kugera ico gihe wokora ivyo bintu gasama ego n'umwana mugabo urumva ko ari umwana baciye ubwenge umaze gusa ubwenge bwo kuza gukora iryo bara umugabo ugenda urikora uzi yuko bifise ingaruka mbi rero nawe nyene uvuze ngo ni ukubera abavyeyi batamuyagishije haje inkono mu kwankira ujyanye wogenda wibaza ngo reka ndamuyagise bikunde ariko urumva nawe umaze kuvuga ngo ariko ngo umwana ngo arashobora kubikora ngo ni umuntu mbero z'uko ngo atayagisizwe ngo we rero wagombye kuvuga ko iyo babikoze mu butamenya mbega hoho intuma yo babikoze mu butamenya yose amenya ko biryose gute kandi yabikoze mu butamenya mutama none ndakubaza ikibazo kimwe urebeje yuko bitokunda yuko abikora ivyo bintu mu kutamenya ikintu cyose ugiye kugikora urabona we ngaha muri ko mukora mufise muraze inyungu
muravuga ati ubu twebwe duhejeje twinjiza ibi canke duhomvye ibi cyangwa tugumye hagati mugabo nawe nyene mbe none wewe warabonye reka ndakubaza wowe mama wawe yakwibarutse ari uko agiye ku mugabo rero urumva ko iyo umuntu agiye ku mugabo bagahuza n'ibitsina n'umugabo baba bagomba iki mutamurazi jewe baba ukeneye uwo mwana kuko baba bageze mu none nawe ubu unye wogenda ugahura n'umuntu mugahuza ibitsina none ubu ugomba kuryoherwa cyangwa ugomba umwana oya gendaho uhumbire urumva mutama ndakunda kubaza ikintu kimwe urabizi wowe uja kubaka urazi yuko mu muryango batanga impanuro ati uzogende wubake bigende gutya na gutya umupfasoni wawe baramuhaye impanuro ni kubera ko utari uzi ibyo ugiyemo ko baguhaye impanuro ariko ntiwumva barinze baguha impanuro bakanaguhezagira ati genda ubyare urondoke wunguke wumva nuko wewe uba ugiye uzi icyo ugiye gukora kandi baraguhaye impanuro kuko ino n'umwana wawe utomuha iyo mpanuro kuko twese no munsi turazi yuko iyo umwana ageze mu bigero kanaka haragera igihe akaja mu rukundo dufate yaba umukobwa akaja mu rukundo n'umuhungu umuhungu akaja mu rukundo n'umukobwa kuki utoha impanuro merekeza uwo mwana wawe kugira ngo ivyo agiyemo azobigendamwo afisemwo za mpanuro z'umuvyeyi kugira ngo ntazogira hatirigana oya uvuze neza cyane wavuze ati iyo ugira ugende baraguha impanuro urumva baguhaye impanuro kubera ugira ugende bazi ivyo ugiye gukora none n'umwana wo musiga muhira ugasiga umuhaye impanuro ati ni waza kuryoherwa uraryoherwa ukuru we niwumva wako wabufisemo umutahe wo kumurungi none we hako musigira rasiyo wo musigira impanuro yo kuryoherwa areka burya ubugiye umwibukize ati ninarenga irembo nawe urarenga ibigo reka niko bitegerezwa kugenda none wenda nawe ko bivuga gute mutaba siribaze yuko ubu murungitse ngo agende muri ivyo bintu kuko unibaze yuko nabisiguye neza dutangura umwana umuntu avuka haragera igihe akavura agatambuka akajya turabizi yuko hari imyaka nyene umuhungu canke umukobwa iyo bagezemwo bumva yuko hageze ico gihe yuko umwe ushobora gusanga arakundanye n'uwundi kuko urabizi ivy'urukundo nta numwe ashobora kubikontrola kuko izo mpanuro wumva zitari zikwiye ko umuvyeyi abwira ati rega mwana nihagera kino gihe uzokwitwaremwo gutya sawa murakoze mugabo urumva ugiye kumubwira ati nihagera iki gihe uze witwaruka harya bisanzwe naho yo batavyiyumvira hari ikintu menga je mugabo nivyo niyumvira mu mutwe wanje we byagenze gute wewe umwibukize kuko umwibukize ngo nihagera uko mugana nawe nyene hari igihe hari umwana acayibaza ati papa canke mama hari ibintu bama bambwira ngo nihagera iki gihe nze ngira ibi none ko ntarabikora rega nukuza kumvira bibaho akumviriza bimwe wamumubarira rero urumva jewe nawe nyene je ndahumva umenga ni kibazo kuvyiza wati izo mpanuro ntizikenewe oya urumva zirakenewe sinovuga ngo ntizikenewe kandi ubona namwe bwe zirinda zikabahagurutsa mu kagenda kurondera bozike kuko ngiye kuvuga ko zidakenewe noba ngomba guhagarika akazi kiwawe oya saki wacu kuko nakabavyeyi nakazi urumva mwebwe mwaje kurondera amakuru noba ngombye guhagarika akazi kiwawe kandi n'abavyeyi noba ngombye guhagarika akazi kiwawe mugabo umwana uraba ukuntu muhanura jewe bisanzwe simvuze ibi nabiriye jewe nukuri abana banje jewe mbona umenga tubanye neza kandi jewe novuga ko je bihagaze neza mugabo ubundi bwobwo kuca numva ubaye nk'umuvyeyi uvuye ku kazi ugasubwira abana ibizanye n'amabanga mbere hari nuwo uyu arega burya biragoye hari n'umenga wavyinzizamo yabishaka n'ubundi mugabo abatari bwavyiyumvira mugabo agasaguma yumva ati no n'ubundi bwo bijya papa yamasika tubwiye agasika tubwiye none bobikora gute ariko rero numva ko ni hamwe h'ibidakunda umuntu yokora ibintu ari uko abigezemo si ukuvuga ngo umwana wese kuko umwana akuriye muri ivyo none azosazira mu biki si hahandi bagenda mu ngo ubunyene kubera bamenaguye nyinshi ukazisanga nabo nizabo zirabananiye kubaka rero jewe ico mbona
abana kubigisha nivyo reka nsubira inyuma gato mugabo umuntu yobigisha kwihangana hama no kwitondera ibintu mugabo naho umubwiye ngo niwagera muri ibi ubu ukamubwira ati niwagera muri buzo kwihangana urumva ntaragera kuwubaka mugabo nihagera ko ahonza canke ko yumviriza none wewe ntiwumva ko hari akandi kantu nawe umusunikiye Mutama twakuze naragenda gahonza akumviriza twakuze nawe wumva agiye guhonza wewe ntiwumva ko bugize ngora twakuze twumva ngo umenga umwana ntiwoguma umubwira ngo ubuki burasosa kuko aragenda agasira urutoki akarigata amaze kurigata kumva burasosa ni twende hamwe wabusiga uzosanga hera yarabumaze Mutama dusozera rero niki wohanura abavyeyi kuko wabivuze neza ntitwaje tukubwira ngo uje gutanga impanuro iwawe dukeneye ivyumviro vyanyu kugira ngo turabe koko eske mu Burundi turakwiye yuko twoza turatanga izo mpanuro ku bana bacu kugira ngo bakure babona iyo bagiye kuja kuko buriya bakunda kuvuga mu Kirundi ngo igiti kigororwa kikiri gito kandi turavye ingene imico yacu y'ikirundi twakuze hari ikintu citwa kirazira wabivuze neza yuko umwana impanuro yarakwiye kumenya yuko nihagera muri vya bihe azokwihangana canke agire ibindi bidatuma atakaza ubuntu bwiwe wewe no musibona niki wahanura abavyeyi ko baradukurikira kugira ngo nidutakaze wa muco abo bana bacu tuba tuvuga bazogume bari mu nzira nziza muko tuvyifuza twese nawo wifuza bose murakoze je ico nibaza icambere umuvyeyi yoyigisha umwana ikintu kizanye no kwihangana mugabo atamwereka ngo niwanyerera ugasika canke niwakora ibi urumva niyihangane hama igihe nicagera cyo kurangura ayo mabanga yabubatse igihe nicagera cyo kubaka urugo rwiwe arorera igihe mugabo nahandi ugiye umubwira ngo niwagira ibi uzobukwa arega abana bobu kenshi bigerezako kandi si abana bobu abantu kenshi twe twigerezako iyo umuntu wamubwiye ntubona nawe wamubwira ati uyu muyaga nkuba urafata ahantu hariko sirikwe kuri ibi vyuma naho yoba ari umuntu akuze aragenda agakorako akumvira iyo sirikwe kwingana rero no kuvuga ko rero je numva umenga twobigisha kwihangana hama rero tukabahanura kugira bihangane barorere igihe cyabo mugabo ubundi bwo umwana bamubwiye atubuki burasosa nawe izokubwiye ati bijya bintu birasosa nawe ndibaza ntiwogende tumviritse kuko urumvize ubwo buryohe iyo uva niyo bugaruki kugira uzovuga ico wumvise urakoze cyane Mutama umuvyeyi umeze neza ego uno musi turiko turaganira ku kintu kijanye n'uruhara rw'abavyeyi mu bijanye no guha impanuro abana ku bijanye n'ubuzima ndoragitsina canke ikiyago canke mu bijanye n'ingene abana bashobora kwitwara iyo bageze muri vya bihe dukunda kwita ngo adolescence mu rurimi rw'igifaransa ugasanga abana bagiye muri copinage barakundanye hagati yabo batazi ingene bigenda wewe nk'umuvyeyi uhora uhimanuro abana bawe ku bijanye n'ubuzima ndoragitsina mbara ndabahanura nkababwira ukuntu bokwigenza iyo bamaze kuza mu butinyanka ndababwira ati ubu rero ko ugiye mu bihe by'iwawe uzohore wirinda izina muhungu ari we wese cyangwa umuntu w'umupapa yogufata ku nguvu atubyirinde uce upunguza n'ibiyago ntusubire kuyaga n'abahungu kenshi cyangwa ntusubire kuzurabarira ibyabo tuvuge hari umuntu avuga ati ngo ndakwifana cyangwa ndaguha amafaranga cyo manzo navuga ati bajya abahungu nta muhungu yoguha amafaranga yiwe ngo acyaheba muri ubwo buryo nawe atacu umuhaye ndavuga ati rero muzohore mwirinda cyane kubera muca mutwara inda biragoye inda z'isusu abana b'abakobwa gusa bizakobwa gusa ego n'umunsi wowe ku ruhande rwawe urumva ko bikora mbega hari akarusho urabona bifasha abo bana bawe kuri izo mpanuro wabahaye barazigendera koko mu buzima busanzwe umuvyeyi ababona umwana wiwe ngene abaye uhora ubona yuko za mpanuro wabaha hari ico zibafasha cyabo mfise kubera bakiri batoyi nibaza mukuru yo bafise imyaka 17 ndabona yuko impanuro namuhaye azigendera ego hariho n'undi muto nyene meruka kubibwira nyene afise imyaka 15 naye mubwiye ndabona yuko ubu yarafise ubwoba mbona azigendera kubera
mu bisanzwe naco ndavuga ati kizire yuko muza muratembera mu mihana kenshi muzohore muguma muhira kenshi kuko muriko muratembera mu hava muhura n'abandi kumbure kw'ishure muraba ukuntu mwigenza abo mwicana canke umuyaga muraba ivyo muyaga ko twe mu bisanzwe turabakizwa nyene ndavuga ati si vyiza nk'umuhungu agomba gusamaza cyo mugati je narakizijwe ibyo sindabigenderamwo nimba tunashaka kuguha umwanyira rwose tujye muhira kwa papa barabifise nta kibuze kwa papa nimba ubona kibuze wihangana Ego muvyeyi twagiye tuganira n'abatandukanye twumvise yuko hariho abashinganaye bamwe badafata akanya kubwira baganirize abana babo kubera ko baba bagiye kurondera ibikorwa n'ahandi kandi ntibikuri abo twaganiriye gusa abavyeyi benshi turakunze kubona abavyeyi benshi bataganiriza abana kubera ko bamwe bavuga bagiye mu buzi abandi he wewe nk'umuvyeyi ubona abavyeyi nk'abo bari bakwiye guhindura ingendo gute bari bakwiye guha umwanya abo bana bari bakwiye guha umwanya abana kugira bagafata akanya bakicarana bakayaga kubera abavyeyi benshi kenshi hari ibintu usanga dutinya kubwira abana bacu bigatuma abana bacu babigwamwo je narababwiye turabona ko muri abanyeshuri tiburya n'ijyakaye ya biologie bijya bintu babigisha kenshi abana bama bahitanwa n'abijya nyigisho babonye muri bijya bitabo bijya vyigwa ugasanga bagize ingorane rero ntibabe babwiye ngo mubikore babigisha kugira bibakingire mubeho mubizi ko ubikoze utegereza guhura n'ingorane ugatwara indahindaro y'isusu abavyeyi bitwaza ubuzima hakazi ntibahe akanya abana babo kugira babaganirize hari ico wobahanura nk'umuvyeyi wewe umwe muri bo novuga wagiriwe ayo mahirwe yo kumva ushobora kuganira n'abana bawe nobahanura kugira baje barayaga n'abana babo badatinya kuko nk'umwana amaze gukwiza nk'imyaka 15 je nibaza katatu umuntu yomunyegeza aho no gukwiza imyaka 15 nuko abagiriwe amahirwe benzi ntibasikiyo Ego wewe nk'umuvyeyi ubona izo manuro cyane cyane kubijanye n'ubuzima ndoragitsina mu mico y'abarundi turazi yuko wabivuze neza hari ibintu tutubahwa kuvuga uko onye wewe nk'umuvyeyi ubona abavyeyi bagenza bawe bariko baragukurikirana uno munsi bari bakwiye kuganiriza abana babo kubijanye n'ubwo buzima ku myaka ingahe kugira babategure muri ya myaka 15 kuduga wavuze mu bisanzwe kubera je mbona umwana kubera imibiri dasha jewe nafase impanuro kubanura umwana amaze kuza mu bihimba by'irondoka mu tinyanga niho nabona umenga niho byorose kuko abakobwa kenshi iyo bageze muri ibyo bihe niho baca bagira ingorane kuko umubiri urahinduka ko bugiye ahandi hantu kubwa bati babahanure bivanye n'ingene babona ariko harabimpinduka ku mubiri wabo bivanye nuko nyene babona n'abana babo bariko baritwara Ego hariho abavyeyi bamwe bavuze yuko hariho abavyeyi bamwe twaganiriye bavuga yuko izo mpanuro kuzitanga uzihaye umwana wo gumenga umubwiye ati genda ukore bino bintu kuko aca yumva ati buriya hari ibintu ntari bwakore kandi bishobora kuba biryoshe canke ibindi bintu hari impanuro wahabo bana bo kugira ngo izo mpanuro abavyeyi babaha bazibahaye bazozigendere neza nkuko muba mwazitanze impanuro twabaha ndabwira ko bakwiye gutinya bakagira ubwoba bakabona yuko icyo kintu bagikoze je banini kenshi ko narivise n'undi mwana yapfuye yarafise imyaka 22 je kintu nari nafase kumubwira we yari yankundiye nari namubwiye ati ni wihenda zina mungu cyangwa umupapa akagukura isiripe uzocupfa iryo niryo terabwoba nari nakoresheje kandi n'abandi ndagikoresha ndabona ko bakigendera bakabona neza yuko ari urupfu kubera mba ko bakira abana bato urakoze cyane muvyeyi yego nuko rero ku bakunzi bacu muri ko muradukurikirana mwavyumvise twaganiye n'abavyeyi batandukanye mwumvise yuko ibibazo biracyari byinshi ariko bose bagumye bagaruka ku kintu kimwe nuko izo mpanuro zotangwa kugira ngo abana bakure bazi ibyo bagiye mu ngene bashobora kubigenderamo n'ibindi mwumvise yuko hariho bamwe batinya kubwira ibijanye n'ubuzima bw'urukundo canke ubuzima ndoragitsina abana babo kubera ko mu mico yacu ivyo bintu bitavugwa
mwumvise yuko hariho n'abandi bumva yuko bifise akamaro kuko babironkejwe n'abavyeyi babo bikabafasha mu buzima busanzwe. Rero muri rusange nibaze yuko bibwirwa benshi bikumva bene byo abavyeyi murakwiye kwikubita gashi. Hari ikintu numvise mwe abo bantu twagiye tuganira, mwumvise yuko benshi bitwaza yuko bataronka umwanya wo kuganira n'abana babo kubera ubuzi, ariko nibaze yuko abantu badukurikirana amafaranga tuba tujya kurondera ni byiza umuntu abaho afunguye, ariko nibaze yuko umwana wagize ikibazo utobaho umerewe neza kuko n'umwana wavyaye uba ububatse urugo ugiye kurondera. Ni byiza rero ko abavyeyi kwanza tubanze tumenye yuko abana bacu twibarutse bafise agaciro kurusha ibyo bindi byose tuba turondera, hama tubaho umwanya. Ego kurondera ni byiza, ariko menya ngo basi mu kwezi muha umwana n'umunsi umwe muganire kuri ibyo bintu byose, kuko uno munsi ni bya bindi usanga umwana uramufise mu nzu arafise nk'inda nk'umukobwa utazi ibyo bintu ngene byagenze, ugasanga umwana wawe yaragiye ku ishuri ntuzi ngo yaramenye canke ntiyamenye utazi ingene byagenze. Ni byiza yuko rero abavyeyi cyambere tumenye gukomeza ubucuti n'abana, kuko ntababeshe sinzi ko maze kubivuga, hariho abavyeyi benshi surtout abapapa no kuri mwikubita gashi, hari abapapa benshi cyane nk'aba hano mu gisagara cya Bujumbura canke mu gihugu hagati, ushobora kumva umupapa aratashe aravuze avuga nk'epfu agira ashike ku rugi wawe, ugasanga abana bariko bariruka bahunga uwo muntu, ukibaza ni igikoko canke n'umuvyeyi. Ugasanga abantu abamama bo n'ukuri barakunda kugerageza, ariko nabo ngaha mu gisagara cya Bujumbura tubanegure cyane cyane mu bisagara, singaha i Bujumbura gusa, benshi usigaye usanga umengo ntibagira uwo mwanya wo kuganiriza abana kubera ya matelefone yaraje ibiki n'ibiki, ugasanga ntibaha umwanya abana babo. Mugerageze mugire ubucuti n'abana banyu kubera ko birafasha. Umwana azokwisanzuraho akubwira ikibazo afise, umwana azotuma amenya ati ibi bihe ngiyemwo ndashobora kubibwira mama wanje, niba afise umukope cyangwa umukopine ndabibwire mama wanje, nawe umenye umuvyeyi ngene umuganiriza kugira ngo abeho yumva yuko afise abantu bamushigikiye muri ivyo bintu byose. Ariko ejo niwamureka uwo mwana wawe azogwa mu ngorane, usange wowe nyene wewe abavyeyi kandi murantangaza kenshi ndanabakunda by the way, mugaruka umengo mufise umwana w'ikirara kandi wasanga uwo mwana yabaye ikirara kubera wewe. Abana benshi ndabizi ko hariho abana benshi usanga bariko baranywa ibiyayura mu mutwe kubera ko babonye papa wabo ariko aranywa itabi akarita ngaho, hama nawe agatora akanywa. Je ndafise tumanyaje yabo bantu gace usanga yavuyemwe ejo uwundi muntu. Rero ni byiza yuko bavyeyi mudukurikira muze muraganiriza abana banyu ku bijanye n'ubu buzima tugenda ducamo, surtout cyane cyane kugira ndiko ndahagarara ko mubona umwana wanyu ageragere muri vya bigero vya adolescence aho baja mu makopinage n'ibindi, mwe muganiriza abana banyu kugira ngo muzitire mutaronegwa kubera ko sagasesishwa rumuri n'ibintu bigaragara. Uno munsi kuvyarira muhira n'ibintu mengo bisigara bisanzwe ngaha mu Burundi, ukamengo nyene umwana ugasanga hariho intahekana z'abana, umwana agaheka uwundi, kandi wabaza uwo mwana vraiment ukumva ko carrément yabaye mu bintu atazi. Hariho n'imvugo rero zifobetse abavyeyi bakunda gutanga, ukumva ngo akabwira nk'umwana w'umukobwa ngo umuhungu ngo ntazokuje ngo hejuru, wowe yumva yuko ibyo bintu bitabaho. Hari abana benshi usanga bavuga ati je nakoze ibi bintu, cyangwa ukumva ngo bambwiye ngo umwana ngo akoroka ava mu ijuru. Wambwiye ko umwana akoroka ava mu ijuru, azomenya yuko atazoronka uwo mwana atavuye mu kirere mu ijuru, alors que wari kumubwiza ukuri ati umwana bigenda gutya kugira ngo azovuga ati ibi bihengezemo ntiharagera yuko ndonka umwana, reka nirinde rero bya bintu ndimo. Ariko ava mu ijuru utambwiye ngo ava ku muhungu kanaka mwahuje ibitsina cyangwa ibindi bintu, wowe azokura azi yuko ibyo bintu ari bisanzwe. Murumva rero ni byiza yuko tugerageza tuve muri ibyo bihe, kuko tuganiriza abana bacu, kuko iterambere ryaraje ibintu biragoye. Rero mvuze byinshi kandi babivuze, mubandanye mukurikirana ibiganiro byacu. Narababwiye yuko ikiganiro cy'abakundana ni ikiganiro cyo kwigishanya, kandi nta muntu n'umwe tuba tuvuga ngo nitegeko. Wewe nyene wumvise ikintu ugikuremo kigufashe, hama ugishire mu buzima bwawe, ucaprike abavyeyi bono munsi no kuri byoryoha twumva yuko abana babashingira intaye ko muganira n'abana banyu, kuko mwumvise naho twaganiriye n'abakuze benshi kuva wa mbere usanga abana bataganira n'abavyeyi babo, ugasanga ni ibibazo. Nuko rero mugira ibihe byiza, mwande y'umukurikirana ibiganiro bya BTV Burundi. Ciao ciao.